no haske ikibanza arimwo cari kujamwo uyu Iva. Ati Iva rero bamurushije iki? Bamurushije ubushapu. Ati bamurushije akanyaruguru kuko Iva ngo yigira umuntu yigira umuntu ari hejuru. Rero urumva amazi araca mu rukanga kakarengana. No haske rero ngo yagiye nk'intama. None ivyo urabifitiye ubuhamya? Sawa. Urumva rero ikibabaje k'uyu muntu nuko yihanukiriye akavuga yuko Fanny Lavine na No Haske bagize mariage ngo yoca duga rero ati ivyo rero bintu birimwo akabaroro kenshi kubona umuntu nka Akes Dan aja kuri mikrofone aza kukwiza umunwa avuga abantu atazi ivyabo. Yavuze yuko bariko barategura mariage none baramuhamagaye ngo azobabere pare gantuze munyumvira yabahamagaye ngo bamubere pari ngo ababere pari. Wewe ko nawe nenzi mariage zamunani avuga ngo urumva ngo Fanny ngo No Haske ngo na Fanny ngo ntibaberanye. Mbega none we uberanye nabangahe nabandi? Okay, yavuze rero ku iki kintu cy'ifoto ari naco gitumye mvuga ati reka nze jewe mbeshuze ibintu yavuze ku iyi foto. Iyi foto yavuze ati bayiravye barabona ko No Haske afise ifanta zibiri ngo yabaye imeza ya Fanny Lavine. Mbega bwo bari uburyo bwiwe bwo gutanga keya naho erega ibintu biratandukanye. Aha naho yagiye avuga ati inyuma yaho abamwumvise bavuga yuko yavuze ati Fanny Lavine ko yoba yarigeze kumurondera mbere bagahitingana cyane bakagiriranira imimenyerano gutyo bikarangira uko. Nimba ari Fanny yase Akesi ntumbaze kuko Akesi we ntiyokwanka Fanny kuko ntarya yamunaniye akira umugori. Rero nimba Fanny yarakwase we yarakwase ureke gucukuza umunwa. Mbega ayo mafaranga woza kumena mu isoko wavuga ko avuga ati yoza gusaba n'uruhusha akaza kumena amafaranga mu isoko arayafise. Ubu tugiye kuraba Akesi ego nta wuzu ububiko bwiwe nta wuzu umufuko wiwe. Ubu tugiye kuraba Akesi arafise amafaranga yo kumena mu isoko abene gihugu bakinobera ngo agiye ngo kwamamaza ivyo yamamaza. Ahubwo nimba uyafise ayo woza kumena mu isoko yamene mu miziki yawe urya hitu hitinge. Turavyumva neza. Uyu musore uyu No Haske turamuzi yitwa gospel rapper. Ngira nuko bavyita ntumbaze. Yaririmba gospel kandi nubaho yagiye akorera hose no mu ma TV yagiye akorera yose nimba ari Top TV na Kirezi Media baramuzi nk'umuntu vraiment yitonda umuntu akijijwe n'ibiganiro vyiwe bigenda ari biganiro bimeze neza vyitonze kandi bikijijwe birimwe indero apana ivyo biganiro birimwe butandiro. Oya nukuri rero gico ndiko ndavuga c'amacarya kandi nta wantumye ndiko ndavuga ku iki kintu c'ifoto. Numvise avuga yuko iyi foto ari je nayifotoye ndavyemanga se ndabihakana nije nabifotoye kuko nari mu rubanza ariko nk'iyi foto rajewe ntaco naringamije kuyivuga ko kuko je ntivyari binandaba. Ariko nawe yaciye ayitora yaja ayitora mu mashini sinamenye ngo yayitoye uku arayitwara ivugira ko amajambo. Yavuze iki kintu ngo mfoto y'iyi foto No Haske ngo yaciye ava hasaranye yamiriza. Bantu b'Imana naho mwo baza umuntu yari yicaye hamande ya No Haske ivyo mwo bibaza Iva murabona niwe ari nyuma yabo niwe yari yicaye inyuma yabo kumbure niwe yabarabirira hagufi ivyabereye aho vyose yarabibunye. Iva mwo mubaza yokwemeza neza yuko No Haske atigeze akura ku munwa kuko ugiye mu rubanza uba wabaye vyemero uba wemeye kurya amafoto urumva utemeye kurya ifoto ushawo ikigitwe udashimye kubika umutwe naho urumva ushuha umugongo ugaca wicara uraba inyuma kandi ivyo navyo ntivyumvikana. Rero tugiye kuraba ahubwo analize y'iyi foto sinzi neza na neza ko mubona Akesi yari yicaye inyuma yabo kure inyuma yabo kure bivuze yuko yababonye akajingitwa ishavu rikamwimba rikamuzongonora gushika naho avuga ati jewe abantu ngiye kubavuga.
nacyo gituma agiye kubavuga bivuze uyu munsi no hasike na Fanira Vini y'abacari kivi bariko akesa ari kararima yoteyemwe ibintu vya kijambere agateramwe intore agateramwe itomati agashiramwe amase ya totahaza agashiramwe ifumbire gitandukanye yo kwimbuye vyinshi bivuze uyu munsi no hasike na Fanira Vini kuri akesi na kamenyo namenyo y'abatwenzi nibazaye rero yuko nimba bo babakundanye sibo ba mbere kandi si nabo ba nyuma akesi tururuhuke yiyemeje neza yuko ngo agiye kubavuga gushika naho no hasike ngo burya bwonde ngo afise ngo asubire yonde ngo yarasanzwe yonze ngo asubire yonde none washaka agenda vyimbe nka wewe rero nuko okay aka kantu kandi yakavuze ati yavuze ati no hasike ikibanza arimwo cari kujamwo uyu Iva ati Iva rero bamurushije iki bamurushije ubushapu ati bamurushije akanyaruguru kuko Iva ngo yigira umuntu yigira umuntu ari hejuru rero urumva amazi araca mu rukanga kakarengana no hasike rero ngo yagiye nk'intama none ivyo urabifitiye ubuhamya tugende neza prima okay reka rero mvuga ati nkuko waca waseme yabivuze ati ndarisubiyemwo yavuze ati wewe Fanira Vini nimba mukunda no hasike mukunde muvyerekane rero nimba mwimirije iyo eta civile ni muyikore akesi kamurye kamumomore sindabategetse kandi sindabasavye sinzi biri mu mitima yanyu ubukwe bwanyu nzobutaha yego prima okay nuko rero reka duhoze akesi Dani ariko agenda atumunwa mu bitamuraba mu gihe nawe ingozi we zamunaniye gusa reka ndabibutsa ati ni fake love kwa X-Ray Bam iri kiracako du promoting basi bihari tureke gupromotinga mariage zitaraza basi tugende tugira amajeme n'amasubscribe kwa X-Ray Bam basi ho kumbure wewe azotera imbere no muri filime yiwa twibuke mu gihe aba turiko turavuga ngo bazokora mariage niba yikora hari gihe tuzogenda ntibaduhe n'ifana reka rero ndababwira ati mugiraho muba mwubahwe akezi genda ugira mariage yiwawe na Keke Vini na uramufise kandi uramusumvye imyaka hamanura asike na Fanira Vini ubapfe ko uburuke kubareke ndababwira ati bandaye mugira share comment na sabone yari Mr Kiramvu wanyu utabaheba guma bazana ibintu bigiye bitandukanye ariko jewe nanka amanyanga nanka urusaku nanka ibintu vy'uburofa vy'ubutande bwapfuye nabi ku bantu tutubizeye ko ndababwira ati murabeho ciao